Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka n'ubundi ku migendanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, tuza kubabwira n'ibiriko birabera mu manama ariko arategurirwa hirya no hino hatandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi abanywanyi ba CNDD-FDD ngo bariko babona ibisa n'impinduka nshasha. Ni mu gihe haheze iminsi itari mike ijambo ryahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza riguma rigarukanwa mu manama mato canke makuru y'umugambwe. Ngibi rero biriko biratsimbataza urwanko ku Rwanda, ni nako bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bo babibona. Nga benshi mu bihangange vya CNDD-FDD vyagiriza umukuru w'igihugu w'iki gihe Evariste Ndayishimiye ko yarishe iragi rya Nkurunziza no ko yarihuze cyane mu kunagura ubucuti n'igihugu c'u Rwanda. Hoba mu makoraniro akorwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD canke se abaserukira umugambwe mu ntara mbere no ku rwego rwo hasi cyane, ijambo rya Sogo rigarukana inguvu nyinshi. Umwe ati barasubira kutwumvisha ibice vy'amajambo aho Nkurunziza yatangaza ko u Rwanda ari ikibi ku Burundi kandi ko atakugirira icizere abanyarwanda kuko ari abansi. Kubw'umwe mu bihangange vy'uwo mugambwe wo mu ntara nshasha ya Bujumbura mu Burengero ngo ntivarishe iragi ryose rya Nkurunziza. Uti mu manama yacu no mu mirwi ya WhatsApp yose amajambo ya Nkurunziza aragaruka kenshi cyane kandi dutegerezwa kuyakomera amashi turiko turayumviriza. Akaba ariko bivugwa na bamwe mu bategetsi bari muri uyu mugambwe. Kubwa yandi masoko mu mugambwe CNDD-FDD abategetsi benshi harimwo abashinga amateka bamwe bagwanya intagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo n'ingingo yafashwe gihutihuti ntihari bwagere aho kunagura ubucuti igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda kuko ngo u Rwanda ari umwansi wacu. Akaba ariko bamenyesha. Sivyo gusa abategetsi bariyamiriza kandi inyifato zimwe z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho nk'akarorero aheruka gutangaza kadatahura ukuntu abarundi bashobora kuvuga ko bashonje mu gihe we yimbura amatoni y'ibiraya. Ubu mugambwe ugabuyemwo impande zibiri, abacemerera irya Nkurunziza n'abashigikiye Ndayishimiye, bisigurwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Ngashobora kuba yaremeye kugara imbibe n'u Rwanda kugira ngo agabanye agashavu, ariko vyongerwa ko indongozi zo mugambwe zavuze ko abanyarwanda bategerezwa kugirwa ko rusansuma, vyongerwa ko n'uwundi munywanyi w'uwo mugambwe. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bahuriza ku kintu kimwe, ngo nubwo Ndayishimiye atabishaka ategerezwa kwemera ko ijambo rya Nkurunziza rigaruka kandi akerekana agashavu kenshi ku kibazo c'u Rwanda kugira ngo ahumurize imitima yabo ku rundi ruhande, cane cane abanezereze kugira ngo agume ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko kandi natanguye mbibabwira muri ano makuru turabageza ko vyinshi bitandukanye. Uti ugushiburira agakara mu mushambara n'uwo mwicaranye ku ziko. Muri komine Mabayi ho mu ntara c'Ibitoke haravuzwe nk'ikirimbiro ry'abagwanyi b'umuhari FDLR nini hamwe zigwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu majambo arimwe agashavu kenshi, ico gihe umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yavugiye muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke kugenekerezo ya 22 ukwezi k'umunani umwaka uheze. Ico gihe yaragabishije abanyagihugu bo muri iyo komine ko bovavanura n'ingendo mbi yo gukorana n'inkozi z'ikibi zishobora kubakwegera bakinjira mu bihe vy'intambara nk'ivyo bahozemwo mu myaka ya kera. Mu majambo yandakugarika yarabwiye abanyamabayi ko leta ifise amakuru ko hariho abategetsi n'abanyagihugu bariko bakorana mw'ibanga n'abagwanyi b'uwo muhari w'interahamwe, bakabaha imfungurwa, bakabaha indaro n'ibindi vyankenerwa. Anabasaba ko iyo ngendo boyihagarika hatarafatwa ingingo zikomeye, harimwo no kubakura muri ico kibanza kugira basake abo bagwanyi.
ivyo umushikiranganji wa mbere yabivuze inyuma yaho izo nterahamwe zigavye igitero ku muhana w'uwahora arongoye imbonerakure muri komine Mabayi zikamugandagura aho hari kw'igenekerezo y'icenda ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ati interahamwe zigwanya igihugu c'u Rwanda zihiga iki mu Burundi? Inyuma yaho umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi asora itangazo akaboneka nk'ufise amakuru mugabo adashobora gutanga ku vyabaye muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza, isoko ryacu mu biro vya gisirikare ryatanze umuco. Iryo soko ryavuze ko abagwanyi b'umuhari FDLR atari bwo bwa mbere babonetse mu Burundi, ngo abagwanyi bo muhari batanguye kuza mu gihugu c'u Burundi mu mpera z'umwaka wa 2015 bivuye ku nteguro ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwari bufise ico gihe. FDLR wafashije guha inzahabu n'ubundi butare ukura mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko bwaheruka gufatirwa ibihano n'amakungu bivuye ku kiringo ca gatatu. Nkurunziza nawe rero akaba yabemerera kubaha ibigwanisha azogura kw'izina ry'u Burundi no kubaha inzira bazocamwo mu gutera igihugu c'u Rwanda bayiciye mu ntara ya Cibitoke cane cane imabayi iri ku rubibe rw'u Rwanda. Ico gihe inzahabu z'u Burundi zarafatiwe ibihano ku isoko mpuzamakungu kuko zafashwe zivanzemwo izo muri Kongo. Biramenyekana ko iza Kongo zitangwa na FDLR nubwo bitavugiwe hejuru. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame na Petero Nkurunziza ngo igihe bahuriye Ingozi mu mwaka wa 2015 ntibavuganye vy'ikiringo ca gatatu gusa. Kagame ico gihe yarasavye Nkurunziza ko uwo mugambi wo kwiyegereza FDLR ushobora gutosekaza umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ivyahavuye bibuko. Interahamwe zimaze kwinjizwa mu Burundi zashinze ikirindiro muri zone Ndora ya komine Bukinanyana wo mu ntara ya Cibitoke. Nkurunziza yaciye ngagena kuri ubu umwe mu bajejwe amabanga ahambaye cyane mu gihugu dokubahuka kuvuga izina ry'iyo ngabari wakurikirana ubuzima bw'izo nterahamwe aho Indora aca kandi ashinga General Bizimana Godefroid Batazira Verema yari icegera c'umukuru w'igipolisi ngabari we atunganya ivy'intambara z'uwo muhari chef d'operation mu Burundi. Isoko ryacu rikavuga ko uwo Bizimana Godefroid yahawe ico gikorwa kuguzi u Rwanda neza cyane kuko yigeze kuba mu Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Habyarimana kandi akaba ari imvukira ya komine Mabayi hano rubibe n'u Rwanda. Amakuru akavuga ko aho Petero Nkurunziza apfiriye ubutegetsi bukaja mu minwe ya General Evariste Ndayishimiye, ayo masezerano y'izo nterahamwe yaciye ahagarara. Abategetsi bose bo mu nzego zitandukanye ngo bari bafise aho bazinanye nazo bazisaba gukinjura ku butaka bw'u Burundi zigasubira mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo zaje zivuye. Ku ruhande rwa FDL babicishije kuba ari umuserukizi wayo mu gihugu c'u Burundi yitwa Nyamusaraba, baratangaye cyane kumva iyo ngingo y'abategetsi kandi uwo muhari hari abategetsi benshi bari muri CNDD FDD wahaye amafaranga menshi cyane aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari n'imiganda y'inzahabu itagira igipimo kugira ngo bazokorane mu myaka myinshi iri imbere. Muri FDL kandi bavuga ko kugira ayo masezerano ahagarare nabo bategetsi bategerezwa gusubiza ivyo bahawe n'uwo muhari. Akaba ariho havuye hakoreshwa inguvu mu kubatuza. Abatahunze barafashwe abandi baricwa. FDL ica irakabika. Amakuru abandanya avuga ko kuva aho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura ibintu mu gihugu akarera kadashobora kuba samuragwa mu mafuti, warakagwi k'abategetsi bo muri CNDD FDD baciye batangura kwiga umugambi wo kunaniza ubutegetsi bw'iyo mu gutoba ubutunzi. Ivyo vyanse baciye baja mu vy'umutekano. Ikibazo c'umutekano basanze batoshinga imihari y'abarundi ngo bishoboke no guca basubira kuronderera za nterahamwe zagumanye inzika kuko zirukanywe nabi mu Burundi bikozwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye nguko uko interahamwe zoba zaragarutse. Kubw'amakuru ngo kagwi k'abategetsi bo muri CNDD FDD bashaka ko Ndayishimiye aboneka ko yananiwe n'ivy'ubutunzi bw'igihugu, haciye yongera ko ivy'umutekano, gutyo iki kiringo arimwo gice kiba ikiringo ciwe ca nyuma nk'umukuru w'igihugu. Mu matora yimirije bazoshireho umukuru w'igihugu abandanyira giriya Nkurunziza ryo kureka abategetsi n'abanyamugambwe bidahira mu bigega vy'igihugu nk'abakigwaniye. Ku vyavuzwe ko bari
ko woba ari umuhari Red Tabara wateye igihanga. Isoko naryo riratangaza ko atari bwo bwa mbere uwo muhari witirira ibitero utakoze, ngo ku igenekerezo ya 20 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018 ku mutumba wa Nyamitanga muri komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke harabaye inkinamico ya Petero Nkurunziza. Ibirindiro by'abasirikare birategwa ariko Red Tabara yaciye ivyiyitirira itazi ivyabaye n'ico bigamije. Ngo nkuko vyabonetse aho izo nterahamwe zoba zararashe umunara w'itumanako mu bijanye n'ikirere indege zicamwo ugaturira imodoka kugira ngo ugabishe babategetsi bawigaramye, none Red Tabara navyo ngigaca ivyitirira aho abarundi benshi baciye bawubona nk'umuhari w'iterabwoba haguhangana n'abajejwe umutekano wica abanyagihugu konona n'itunga ry'igihugu. Ngabita indongozi zo muhari bakunze gukora ivyo iyo bashaka kwerekana abigeze kubafasha mu kubaha amahera ko ataho bagiye bashaka babaha yandi, ariko mu vy'ukuri ngo muhari ntubaho keretse mu matangazo. Uwo mutegetsi isoko ryacu ryo mu biro vya gisirikare yarangije avuga ko ako kagwi k'abategetsi bariko barashaka gutoba ubuzima bw'igihugu bageze mu guhungabanya umutekano gashobora gukwega vyinshi ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora guca bufata ingingo yo gukoresha inguvu zo guhana abo bose bazokwagirwa n'ubwo bugizi bwa nabi, gutyo ubutungane bukibagirwa hagakoreshwa ibihano nk'ivy'igihugu kiri mu ntambara. Aha rero kandi ntawo kwibagira ko inzirakarengane zibamwo kuko atamatohoza akorwa mu bihe nk'ivyo. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.